Ndaguhaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure. Darirene Bunyoni, umwigeme wa General Alain Guillaume Bunyoni, yaraye avuye mu gacerere yari amazemwo amezi abiri. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter, Darirene Bunyoni yasubiriye kwiyamiriza igipfungu kiranga ibikorerwa umuvyeyi wiwe, aho yakuwe ejo mw'ibohero rya Ngozi akajanwa mw'ibohero rya Gitega, umuryango utabimenyeshejwe. Darirene Bunyoni avuga ko umuryango utewe umutima uhagaze n'ikibazo c'umutekano wa General Bunyoni, amagara yiwe n'ingene agiye kubaho. Darirene Bunyoni arangiza avuga ko ata rwego na rumwe rw'igihugu rukwiriye kwiganzirwa n'umuntu umwe. Ati ikimenyamenya ni kano kajagari gasigaye kiganje mu gihugu. Darirene Bunyoni ntiyatomoye uwo muntu ariko ariganzira wenyene inzego z'igihugu. Mu bundi butumwa bugufi yanditse nijoro, Darirene Bunyoni aremeza ko amagara y'umuvyeyi wiwe yasinzikaye mu minsi iheze, agatinya ko kumwimurira i Gitega biri mu ntumbero yo kumubuza urubanza rwo ku mugaragaro, mbere bikaba binyegeje umugambi mubi cane. Umukobwa wa General Bunyoni yari yuguruye urubuga rwa Twitter muri Ndamukiza 2023 mu gihe havugwa ivy'ifatwa ry'umuvyeyi wiwe, araheza ararukoresha kugeza ku wa 13 z'ukwezi kwa gatanu 2023. Imbere yo kugara urubuga rwiwe yari yibukije ko Perezida Ndayishimiye atari we yari yizewe ubwa mbere ngo yitoze mu mwaka w'ibihumbi 2020, ahubwo ko uwizewe yari Pascal Nyabenda. Kubwiwe ibiriko biraba bifatiye ku bwoba bwa Perezida Ndayishimiye ko ashobora kutaba umukandida mu mwaka w'ibihumbi 2027, akabivuga afatiye ku kungene Perezida Ndayishimiye yananiwe kubogora ubutunzi bw'igihugu. Ubutumwa bw'uyu mwigeme burumvikanamwo ishavu ry'umwana aburanira se, ariko kandi butera bufata umurindi wa politike ukomeye. Kumbure niwe wenyene hasigaye avugira hejuru ivyo bamwe mu ba-CNDD FDD bavugira mu ntamatama. Asa n'uwabaye umuvugizi wa bamwe bavuga ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza. Ubutumwa bwa Darirene Bunyoni buri mu butumwa busomwa cane ku mbuga z'abarundi kuri Twitter. Alain Guillaume Bunyoni nyene yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, ubabarizwa mw'ibohero rikuru ririmwo abagirizwa guhirika ubutegetsi. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni ubabarizwa mw'ibohero rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politike. Yarungitsweyo avuye mw'ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Hagati aho uwahoze arongoye ikambi idasanzwe ijejwe kugwanya imigumuko Colonel de Police Desire Uwamahoro ategerezwa kuguma apfunzwe. Intahe y'umwiherero yamumenyesheje iyo ngingo kuri uwu wa kabiri ku mugoroba. Hafi igihe c'isaha 9:30 niho uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yashika mw'ibohero rikuru rya Gitega kubw'ababibonye. Yashikanyweho n'ikamyonete y'igipolisi yuzuye abapolisi benshi cane bafise ibigwanisho vyinshi. Iyindi kamyonete yari icungereye iyo ya mbere yari yuzuye abapolisi bafise ibigwanisho vyinshi. Uko akaba ariko umwe mu bashinga intahe yabibonye. Amasaha make imbere y'uko uwo mushitsi hashikanwa mw'ibohero ryo ku mugwa mukuru wa politike, inzu yashikiyemwo yari yagenduwe cane ubwa nyuma. Abategetsi bakuru mu gipolisi bari bahari, hagabanijwe abinjira n'abasohoka. Uko akaba ariko amasoko muri iryo bohero rikuru rya Gitega avuga. Kubw'amasoko mu butungane atashoboye kwivuga amazina kuko atemerewe kuvuga ku binyamakuru, uwahoze arongoye ikambi ijejwe kugwanya imigumuko Colonel de Police Desire Uwamahoro ategerezwa nawe nyene gushirwa muri ico gice c'ibohero co kimwe n'uwahoze amutwara, nawe nyene hapfungiwe i Gitega. Inzu yashikiyemwo Bunyoni yatanguye kubakwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu guheze, aho abo bagabo bompi uko ari babiri barungikwa mw'ibohero rikuru. Ni ivyumba bibiri, kimwe kimwe gifise imetero 4x4, impome za santimetero 50, ubwiherero, ubuzu bwa surwumwe n'ubwogero bikaba biri imbere muri ivyo vyumba. Abakozi b'ikigo ca Obuha nibo bubatse ivyo vyumba bakagendurwa na General de Brigade de Police Emmanuel Ndayiziga, umukuru w'ibiro vy'igendereza. Imbere y'ivyo vyumba hari ikibuga co gukinirako no kwidagadura c'imetero 8x6. Ivyo vyumba bibiri hamwe n'ivyo bibuga vyubakishijwe amabuye n'inkingi nini nini. Icumba ca kabiri ubu kibamwo abapolisi bajejwe gucungera Bunyoni ntatoroke. Uko akaba ariko isoko mw'ibohero ryabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru.
Mu ndwi iheze ubutungane bwatangaje ko bubandanya kurondera ko bwotora ibindi birego vyagirizwa Bunyoni mu gihe akurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kugomba gukoresha ubutegetsi bw'igihugu ku nyungu ziwe, hongerako ugutunga ibirwanisho atabifitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu. Uwo yahoze kandi ari umushikiranganji wa mbere ashobora gupfungwa imyaka 30. Ibohero rikuru rya Gitega yarungitswemwo kuri uwu wa kabiri ririmwo abagerageje gutembagaza ubutegetsi n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi biyamirije ikiringo kindi ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza mu mwaka w'2015. Mu ntango za Ndamukiza guheze, Human Rights Watch yasavye abategetsi b'u Burundi ko hocibwa urubanza rudahengamye kandi abarorerezi mvamakungu bakahashika kugira ngo agateka ka Bunyoni kubahirizwe. Uwo yahoze ari umugwanyi ari mu bihano vya Amerika yabogojwe mu mabanga n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntango za Nyakanga 2022. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Rucuru igisirikare ca Kongo cagiriza M23 kuba yarishe abayabaga 11 muri zone abaroberi bavuga ko batanze. Abayabaga batari munsi y'11 barishwe n'abaroberi ba M23 mw'ijoro ry'uwa 15 rishira uw'i16 mu kakaro guheze muri zone ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Uko akaba ariko vyashikirijwe n'igisirikare ca Kongo kuri Uwimana mw'itangazo. Ariko ico kiroberi kirahakana ivyo cagirizwa kikavuga ko agace kabereyemwo iryo bara hatarico kikagenzura. Aho ni muri zone M23 yashikirije ingabo z'akarere ka EAC. Uko akaba ariko vyashikirijwe mu kiganiro ciyaguye SOS Media Burundi yahawe na Wiringoma, umuvugizi w'umurwi wa M23. Ku bw'urwo rwandiko, iyo miyabaga yishwe n'abagwanyi ba M23 yari yikoreye ibigwanisho n'ibifungurwa vy'abagwanyi b'uwo murwi. Bose hamwe imiyabaga 11 bose b'abasivile kandi b'abahungu bakoreshwa mu kwikorera ivy'abo bagwanyi baragandaguye bunyamaswa ku mutumba wa Rubona uri hejuru ya Bukomba. Uko akaba ariko iryo tangazo rivuga. Ukubeshuza M23 irabeshuza ivyo yagirizwa. M23 ntiri muri Bukombo, ako gace yaramaze kugashikiriza ingabo z'akarere ka EAC. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Lawrence Kanyuka mu kiganiro cisanzuye yahaye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru. Abaroberi bavuganye na leta. Ku bwa Kanyuka, iyo miyabaga yiciwe i Bukombo n'inkorabara zikurikiranwa n'abategetsi ba Kongo. Leta ya Kongo irinjiza urwaruka rutigishijwe kandi rutagira uburambe. Leta iregeranya imirwi myinshi yitwaje ibigwanisho n'inkorabara hampande y'igisirikare cayo. Nibareke gushora urwo rwaruka kw'icumu. Umwidondoro w'iyo miyabaga urazwi, turafise mbere n'amasanamu yabo. Uko akaba ariko abandanya. Ariko ku bw'umwe mu barongoye ishirahamwe riharanira agateka ka muntu, abagwanyi ba M23 nibo bakoze ico gitero. N'abaroberi ba M23 baje i Murindi bagana i Kashavu, Rurere gushika i Mashababwe. Uko akaba ariko vyemejwe na Heritier Gashegu Habimana. Ariko umuvugizi wa M23 ntahindura aho ihagaze. Kubwiwe nabo mu mirwi y'abitwaje ibigwanisho batandukanye bakorana na FARDC batanye mu mitwe nk'uko bama babigize akatari gake. Intambara ntizibera i Bukombo gusa ariko no mu yandi mazone menshi. Leta yarondeye abacangero muri FDLR, Nyatura na Mai Mai hamwe n'iyindi mirwi. Abo bantu bose ntibahembwa, baratana mu mitwe kugira ngo bigarurire uburere barimwo. Uko akaba ariko bibandanya bivugwa na Lawrence Kanyuka. Habuze ibiganiro. Umuvugizi wa M23 harababazwa nuko hata biganiro biraba nubwo hari utwigoro tw'akarere. M23 yarikuye mu birindiro vyayo vya kera ariko nta biganiro. Bikaba hari igihushane c'ivyari vyumvikanywe ko mu nama igira 20 y'amareta yabereye i Bujumbura muri Ruhuhuma. Uko akaba ariko agaragaza umubabaro. Turiteguriye kuganira na twebwe kugira ngo dushobore kuba mw'iterambere nk'ibindi bihugu. Hashobora kandi kongera gufatwa ibigwanisho. M23
yemeza ko yafashe iyi ngingo kugira ngo ireke abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo babe mu mutekano. Abo baroberi bamenyesha ko biteguriye gusubira gufata ibigwanisho hamwe bibaye ngombwa. Turiteguriye kwigwanira no gukingira abanyagihugu kuko ntituzigera tureka leta n'abo bafadikanya kwica abantu bacu, kwiba ibitungwa vyacu. Mwibuke M23 ntiyigeze itsindwa, yamye ishitsa ivyo yiyemeza mu masezerano. Amatohoza. Igisirikare ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kiragiriza M23 kwica abakenyezi indwi n'abana hagati y'uwa kane n'uwa gatanu Mukakaro i Bungushu muri Groupement ya Togo, aho hose hakaba ari muri Rucuru. Kuwa 29 Munyonyo 2022, leta ya Kongo yari kandi yagirije abo baroberi kwica abasivile batari munsi y'272 harimwo abana 17 ikishishe mu gisagara co muri Nord Kivu ku birometero bishika 70 uvuye i Goma mu mugwa mukuru w'intara. Twagumye dusaba ko hobaho amatohoza kandi n'ubu turacahagaze aho nyene, nta na kimwe co kunyegeza, kandi kuri ibi vya vuba twoyibutsa ko tutakiri muri iyo zone. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Lawrence Kanyuka.